abana ya Twongeye kubaha ikaze banywanyi bacu bakunzi bahere muri kurikira mu mpande zino z'isi ikaze muri ano makuru aho tugiye kubabwira amakuru ariko aravuga ku isi muri kano kanya muri aya makuru yacu tuza kwibanda ku makuru y'amatora yabaye ku munsi wa kabiri w'indwi uheze mu gihugu cya Kenya ndetse turabwira rero ibiko biraba muri kano kanya aho mu kanya kaza dushobora kumenya uwatsinze amatora y'umukuru w'igihugu mu gihugu cya Kenya ndetse muri aya makuru nyene turabwira amakuru y'ukuntu ibirori byo guhimbaza imyaka 77 igihugu cy'Ubuhinde kimaze cikukiye kiragenda ndetse muri aya makuru turabwira iz'intambara igihugu cya Ukraine n'igihugu Russia muri aya makuru nyene turabwira iby'imishamirano iri hagati ya Amerika n'igihugu cy'Ubushinwa kaze ni muri aya makuru Tugiye kubaha ikaze banywanyi bacu bakunzi bahe twibutsa kugira sabone abaturabikora canke subscribe bakoresha ururimi rw'icongereza kugira ngo mudutere intege kaze rero muri aya makuru yacu Amakuru yacu rero tugiye kuyahera reka tuyahere ku ntambara iriko iraba mu gihugu cy'Uburusiya n'igihugu cya Ukraine intambara rero ikaba imaze amezi 6 aburamo iminsi 4 gusa kugira ngo akwire intambara itanguye mu Uburusiya bwise special operation mu gihugu cya Ukraine ngo igihugu cya Ukraine cari kibangamiwe n'ibigwanisho vyeko biraza nako igihugu cy'Uburusiya cari kibangamiwe n'ibigwanisho vyariko biraza mu gihugu cya Ukraine rero igihugu cy'Uburusiya gihitamwo gutangura imigwano aho rero n'ubu intambara ikibandanya intambara rero muri kano kanya ikaba yabereye uno munsi intambara bivuga ko aho rero ngo umuvugizi w'igisirikare ubushikiranganje bwo kwivuna abansi w'Uburusiya amenyesha ko ngo ibitero bakoze mu byo gusambura ibigwanisho n'ubundi ngo byazanywe n'uburengerazuba bw'isi aho rero ibitero bibiri byose byakozwe muri nojoro ryakeye aho igitero kimwe cyakozwe mu karere ka Krematorsk ikindi gitero gikorwa mu karere ka Mykolaiv ndetse ikindi gitero gikorwa mu karere ka Zaporizhia hasanzwe hari cha kigo cha nuclear power plant ndetse umuryango mpuzamakungu ukaba wari bariyamirije ko kano karere ka Zaporizhia nuclear power plant kosubira mu kwera hamwe ibitero ariko rero Uburusiya bikaboneka ko butarahagarika gukora ibitero muri kano karere rero ibino bitero byose bitatu bikomeye byakozwe n'igisirikare cy'Uburusiya bivuga ngo Uburusiya bamenyesha ko ngo igitero cya mbere cyakozwe muri kano karere ka Krematorsk bikaba ngo cyahitanye abamasenari ngo bari bacungereye ibigwanisho byavuye muri Burengerazuba bw'isi igitero cya kabiri naco cyo mu karere ka Mykolaiv naco nyine reka bivugamo ngo cyaguyemo abasirikare benshi b'abanya Ukraine ngo bariko bitegura kugira baze gutera mu karere ka Donbas hasanzwe hagenzurwa n'igisirikare cy'Uburusiya na cyane mu karere ka Kherson aho rero kano karere ka Kherson boneka ko ariko karere bariko baragwaniramo cyane kano karere twababwiye ko ariko karere Uburusiya buriko burakoresha kugira ngo butere ibindi bisagara bikurikira akarere ka Donbas maze kugenzura muri rusangi ikindi gitero rero gikomere bikaba cyabere muri kano karere ka Zaporizhia nuclear power plant hasanzwe hagenzurwa n'ubundi n'Uburusiya rero ariko igisirikare cya Ukraine naco kiguma hagishaka kugenzura kano karere kagenzurwa n'Uburusiya turabandanya n'amakuru yacu Muko twari tubabwiye rero reka duce tuva kuri iyo ntambara y'ahuze igihugu cya Ukraine n'igihugu cy'Uburusiya dusimbire mu Buhindi rero no munsi baramutse bahimbaza imyaka 76 yo kwikukira aho igihugu cy'Ubuhindi cyamanuye idarapo ry'abakoloni maze rero kirikukira kironka intahe yo kwikukira ibirori nyamukuru byayobowe n'umushikiranganje wa mbere wa kino gihugu Narendra Modi aho rero imbere yuko agenda mu birori nyezina yabanje kugenda hari cibutso cyo kwikukira aho yashize ko rero amashurwe ndetse akaba kino cibutso ngo citiriwe patriotisme y'igihugu cy'Ubuhindi rero aho rero yabanje kugenda muri kano gace kiteka cyane gose kubashwe cyane mu gihugu cy'Ubuhindi aho rero yabonetse yunamaho ashiraho udushurwe mu byo bita ngo fleur de faveur y'igihugu cy'Ubuhindi ibiro bikaba hari umugenzo ukomeye cyane gose kuri kino gihugu cy'Ubuhindi rero president canke uwo twakwita ari ministre wa mbere w'igihugu cy'Ubuhindi Narendra Modi avuye muri kano karere yaciye agenda rero hateguriwe ibirori nyamukuru by'uno munsi mukuru hariwe kwikukira kw'igihugu cy'Ubuhindi rero aho byagizwe n'idefile nini cyane gose y'abasirikare ndetse n'indege za gisirikare nyinshi biduga hazi ingwano byinshi cyane gose igihugu cy'Ubuhindi cyane ko igihugu cy'Ubuhindi gikomeye naco nyene mu ntambara kitoroshe rero uyu Narendra Modi akaba yafashe ijambo ashikiriza abahindi n'amakungu muri rusange aho rero mu ijambo ryiwe yagiye yavuze ati
igihugu cyacu cy'Ubuhindi kimaze imyaka 76 cikukiye ariko rero nubwo tumaze gutera intambwe muri byinshi cyane rwose ati haracakenewe patriotisme igihugu abanyagihugu bacu ndetse n'abava mu gihugu cyacu bose kugira ngo igihugu cyacu gitere gikomera imbere ngo cyane cyane mu gufashanya ubwacu twebwe abahindi ndetse no gufashanya na communauté internationale yavuze ngo ibyakozwe byinshi cyane byose byo gushima ngo yaba kuri leta yiwe ndetse ngo kuba mutanguriye ariko rero n'ubundi ibyo gukora biracyariho rero ngo nta numwe yo kwigira sindabibazwa ngo nta numwe yibwira ngo ntibimuraba ngo umuhindi wese uhari hose ku isi biramuraba ndetse akaba yahamagariye abahindi bose aho bari ku isi kuba abambasaderi b'igihugu cy'Ubuhindi na cyane cyane mu gukora ibihesha iteka igihugu cy'Ubuhindi aho namenyesheje ngo wese kandi yakoze ibyiza mu gihugu cy'Ubuhindi wakwiye gushimirwa akaba yakomeje avuga ngo mu gihe bibuka incungu zitanze kugira ngo zicungure igihugu cy'Ubuhindi ngo rero ngo nta numwe yo kwirengagiza akamaro n'ibyo bakoze mu gihe cyose bazokoma bibuka ngo cyane cyane abitanze bagasiga n'ubuzima bwabo kugira ngo bacungure igihugu cy'Ubuhindi abanamenyesheje ngo ibyo gukora biracyariho rero umuhindi wese ahamagariwe kugira patriotisme ijambo yagiye agaruka ko cyane rwose kugira ngo abahindi bose ngo bumve ko bari mahoro n'umutekano kandi babane ngo mu busabane bwabo ndetse ngo bafashanye kugira ngo igihugu cyabo gitere imbere kigire aho gishifuza kugera aho yavuze ngo ubwishi bwacu ngo butubere akarero keza ko gukora ibikorwa byinshi kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere aho yanamenyesheje ko igihugu cy'Ubuhindi mu myaka 5 iri imbere bazoca igihugu gifise population nini cyane ku isi ngo ariko rero ibyo ngo bibatere gukora cyane rwose kugira ngo igihugu cy'Ubuhindi gihabwe ikibanza gikwiriye mu makungu ndetse muri rusange rero akaramenyesheje abari ngaho ko we na leta iyoboye ko bari bakora ibishoboka byose kugira ngo bahangane n'ibibazo bihanze igihugu cy'Ubuhindi muri kino gihe rero aho bizeje ko igihugu cy'Ubuhindi kimeze neza kandi cyifashe neza kandi imbere yabo ngo neza cyane rero abanyagihugu b'Ubuhindi bashire umutima mu nda kuko igihugu cyerekeza neza cyane n'aya majambo rero ya Narendra Modi duciye turangiriza ko ibyabayiriye mu Buhindi ku munsi mukuru kwibuka kwikukira kw'igihugu cy'Ubuhindi w'imyaka 76 igihugu cy'Ubuhindi cikukiye tubandanya n'andi makuru yavugwa ahandi tuvuye mu Buhindi duce dusimbira mu gihugu ca Kenya aho twabwiye ko ari nkuru nyamukuru twagiye twabwiye muri ano makuru amatora yo mu gihugu ca Kenya yarabaye ku munsi wa kabiri uheze itariki 9 z'ukwezi k'umunani ni amatora yaba mu gihugu ca Kenya hamwe n'igihugu resinze bashikamwe miliyoni 14 imiliyoni 14 n'ibihumbi 500 bagiye bagatora abashinga amateka bagatora ndetse n'abakenguza amateka aho batoye ndetse inzego zose yo kugera ku mukuru w'igihugu rero amajwi rero yarasigaye hataratangazwa ibyavuye muri ano matora n'amajwi y'umukuru w'igihugu rero ari nayo abantu benshi cyane gose barindiranye gishika kugera isaha rero aho bita Bomas of Kenya muri Kenya rero hatezwe gutangarizwa ibyavuye muri ano matora umwanya rero bakabiboneka ko mu kanya kare kose uhereye kano kanya turavuga amakuru dushobora kumenya watsinze amatora mu gihugu cya Kenya abadiplomate rero bose bamaze gushika mu kigo cya Bomas of Kenya ndetse tuvuga nk'ambasaderi w'Amerika ambasaderi wa Canada ndetse n'ambasaderi w'Ubwongereza ubirigi n'ahandi bose bari hano Bomas of Kenya n'abandi badiplomate n'abandi benshi cyane gose abarungitswe n'ibihugu bya Afrika East Africa tubutse ko delegation East Africa yaserukiwe na wahoze ari president w'igihugu cya Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete akaba ari we hagarariye diplomasi ya abantu bashika 40 barungitse n'umuryango w'ubumwe bwa East Africa gukurikirana amatora mu gihugu cya Kenya ECOWAS nayo cyangwa West Africa nikaba yarungitswe abantu nabo nyine bashika 40 nabo nyine bakaba bahagarariwe n'uwahoze ari president w'igihugu cya Nigeria Goodluck Jonathan n'abandi rero bindi bihugu byose byo muri Afrika byarungitse abiserukiye muri amatora rero biboneka ko ahanzwe amaso cyane rwose n'isi kubera igihugu cya Kenya gifatwa nk'igihugu gifite demokarasi cyane kandi biba muri Kenya bishobora kwafekita Afrika yose muri rusange nico gituma rero amatora muri Kenya akurikiranwa cyane rero na cyane rero uravye ibinyamakuru biko birakurikirana amakuru muri Kenya ibinyamakuru byose byo ku isi biriko bihanze amaso igihugu cya Kenya nta kinyamakuru na kimwe gikomeye cyo ku isi uzi kitarungitse mu nyamakuru mu gihugu cya Kenya rero amakamera menshi isinze yuzuye hano Bomas of Kenya ndetse bamwe bakaba batemerewe kwinjira kubera ubwishi bamenyesha kuraho amakamera arenga 1000 amuritse amaso hino Bomas of Kenya ahabatangarizwa ibyavuye mu matora
tukiri rero hano rero Bomas of Kenya tubitse ko rero amajwi yose yahejeje guharurwa ndetse rero bikaba umugwi ujejwe amatora IBC urengowe na Wafula Chebukati ukaba wamaze wo kumenya ivyavuye muri aya matora rero akaba iyi filimbi ya nyuma yo kuvuza yo gutangaza uwatsinze hano majwi rero ikaba isigaye kuvuzwa no Wafula Chebukati abandi bose bahejeje ivyabo ndetse abari bamaze imisi baharura amajwi yavuye y'ivyavuye muri aya matora aha Bomas of Kenya bakaba barangije mu gatondo ka rero ubu rero amaso yose hanze uyu Wafula Chebukati kugira ngo atangaze uwatsinze hano matora rero abakandida bose bahiganwe muri aya majwi bakaba bahamagawe gushika ngaha Bomas of Kenya babiri rero bari bamaze kwashika witwa Maura ndetse na Wajakoya bakaba bamaze gushika hano Bomas of Kenya William Ruto naho umwanya turiko turavuga n'amakuru akaba ageze hafi neza ya Bomas of Kenya ariko aragenda aho rero na Raila Odinga bahanganye cyane gose bagenda bakurikirana cyane gose majwi biboneka nawe nyene ariko aritegura ngo mukanya hashobora gushika hano Bomas of Kenya tubutse rero ko atasaha nibura isigaje uyu Wafula Chebukati yarongoye umugwi IBC ubujejwe amatora mu gihugu ca Kenya adatangaje ivyavuye mu matora rero amakungu yose akaba hanze amaso ivyavuye mu matora abo twavuganye rero twavuganye n'abantu bari muri Kenya igisagara ca Nairobi cyose kiragaragara n'abantu bari mu mabarabara abantu bose biyegeranije mu migwi aho baba mu makartier bamwe bose bivanye no abashigikiye Kenya kwanza biyegeranije kwabo abashigikiye Azimio la Umoja biyegeranije kwabo baraba ku mateleviziyo kuko badashobora gushika ngaha Bomas of Kenya kuko Bomas of Kenya rero hasanzwe hacungere cyane gose bikomeye cyane gose aho riboneka ko abapolisi abasirikare abapolisi imigwi itandukanye bahashitswe kugira ngo bacungere umutekano ntihagire ivyononekara abandi banyepolitiki rero bakomeye bo mu gihugu ca Kenya uno munsi bakaba bemerewe bose kwinjira hano Bomas of Kenya ariko intebe z'imbere bakaba bazisigiye imiryango y'abahiganwe muri aya matora aba bane b'abakandida rero ndetse izikurikirana zo bakaba bazihaye abadiplomate bakomeye ku rwego hejuru hakaba hagati na hagati hasigaye intebe zine za komisiyo ijejwe amatora harimo Wafula Chebukati n'ivyegera vyiwe bibiri n'ubundi ajejwe amatora ku rwego rw'igihugu commissioner ajejwe amatora ku rwego rw'igihugu rero aho rero mukanya hakari kukosi rero tuza kumenya ivyavuye mu matora rero aba bakandida babiri basa bahiganwa cyane bose William Samuel Ruto na Raila Odinga biboneka ko ari bo umwe muri abaza gutsinda aya matora ndetse rero bikaba bisa nuko biruganuganywa ko William Ruto azoba ari we yoba yaratsinze amatora tubutse ko William Ruto yarasanzwe cegera cy'umukuru w'igihugu wa Kenya akaba yarakoranye na president Uhuru Kenyatta akamwigarama yanka kumushikira ashikira Raila Odinga yarasanzwe ari umupoza wiwe rero ariko rero bikaba biboneka ko abasanzwe batora ari benshi cyane gose ba Mount Kenya basanzwe bavuka mu muryango w'agikuyu aho Uhuru Kenyatta avuka ntiyeshoboye kubakonvenka kugira ngo batore uwo Raila Odinga rero biboneka ko abitoreye William Ruto kandi akaba ari bafite amajwi menshi y'ibyo biha amahirwe menshi cyane gose kuba William Ruto yatsinze aya matora rero turarindire mu kanya ivyavuye muri aya matora aba bakandida babiri rero bakaba bamaze gutegura ibibanza iteka baza kushikizamo ijambo abanywanyi babo yabatsindwa canke batsinda Raila Odinga akaba yateguye ahitwa KICC akaba ariho bashize kigo caho baza gutangariza uko bemeye ivyavuye mu matora canke babihakanye aho baza gutanga ijambo ku banywanyi babo niya batsindwa canke badatsindwa ndetse batsinze akaba ariho bogirira umunsi mukuru wo gucelebratinga amatora gutsinda ko matora kwabo William Ruto nawe akaba yateguye ahitwa Catholic University mu kigo ca Catholic University akaba ariho bateguye aba Kenya kwanza rero naho kaba biteguye ariho aza gushikiriza ijambo yaba yotsindwa canke yotsinda Catholic University akaba iri sanzwe rikare ni hafi ya haba ariho aza gushikiriza ijambo abanyakenya muri rusange n'amakungu ko azoba yemeye ivyavuye mu matora canke abihakana nuko rero ibirori muri Kenya kana bimeze mu gihugu cyacu nuko rero havyifashe mu gihugu ca Kenya muri kano kanya rero aho turindiriye mu kanya uko baza gutangaza ivyavuye mu matora duhita duca tuyamenyesha reka rero turindirire twese hamwe twihanganye bikubira muri Kenya akaba rero muri kano kanya hari kwavuga indirimbo z'amahoro azotavana ko indirimbo z'Imana kugira ngo azibwira abanyakenya kubandanya baremesha amahoro mu butandukane bwabo ndetse bakabamenyesha muri zino ndirimbo ko nyinshi zivuga ko igihugu ca Kenya ari kinini kurusha abanyepolitiki
politike rero atanumwe biteranywa n'abanyapolitike aho bavuga ati mu ndirimbo zimwe zivuga ngo twese turi bamwe dusangiye gupfa no gukira ngo nta mpamvu yo kujyana kubera amatora ngo mwese rero mukomeze amahoro n'indirimbo zindi z'Imana aho amakorali yahamagawe hano Bomas of Kenya aguma haririmba indirimbo zitandukanye ahanahana cyane cyane indirimbo z'Imana n'indirimbo zo kuremesha abanyakenya muri rusange rero mwakoze rero abakurikiranya amakuru mushira bigasabone na subscribe ndetse amusharinga n'amakuru yacu Imana ashikare kubazigama turagaruka nyuma tubabwira ibyavuye mu matora muri Kenya aho umwanya wari wose dushaka kumenya uwatsinze amatora mu gihugu ca Kenya.